umuntu wese akwiye kumenya ko intege nke zidakwiye kumuganza canke ubunebwe, ubwoba n'ibindi, ariko umunsi wose mushasha ari amahirwe yo kuba uwundi muntu mushasha mwiza, yo kuba indi version nshasha ku buzima bwawe. Ivyo nimwe tugiye kurabira hamwe, akaje Ngabimana Honorine muri kumwe. Wabonye ikiganiro ntibirengagize kugira j'aime, ntibirengagize kugira commentaire kugira ngo benshi bashoboka bashobore gufashwa canke bashobore kwiga bicaye muri commentaire yawe. Iki naco ntibibagire gupartager ikiganiro kugira ngo n'abandi benshi canke n'abandi batandukanye, abantu batandukanye, abagenzi bawe, abandi bose bashobore gukurikirana ikiganiro. Ikindi naco ko utaragira subscribe bikore kugira ngo uzodukurikirana zoroshe bitarinze kukugora. Tugiye kurabere kuri sujet canke kuri débat ivuga ngo reka kuganzwa n'intege nke ube uwundi muntu mushasha kurusha uwo wari ejo. Uno munsi hari abantu baganzwa n'intege nke zabo, genre baganzwa n'amafaiblesse yabo, bikabatuma uno munsi hari ahantu badashika mu buzima bwabo, bikabatuma hari ahantu badashobora kwishikana mu buzima bwabo, bikabagora ko batera intambwe, bikabagora ko bagira ico bimariye mu buzima. Kubera iki? Bama baganzwa n'amafaiblesse yabo, bama babona ko bafise intege nke nyinshi canke bafise ivyo badashoboye vyinshi, ugasanga rero bakorera muri ivyo, bama biyumvira ati jewe mfise faiblesse imeze uku, rero ino faiblesse mfise hari ico idashobora, hari ico itanyemerera gukora, hari aho itanyemerera gushika, hari aho itanyemerera kugera, hari ahantu itanyemerera kugera mu buzima bwanje, hari ico numva shaka gukora muga kubera ko faiblesse zanje, kubera ko ukuntu imeze, kubera intege nke zanje, kubera ukuntu mbona umenga jewe ntaco ushoboye canke ndi faible mu bintu kananka, bikagutera kumva ko utegerezwa kwa muri ivyo mu buzima bwawe. Ugasanga waramaze kwishiraho amalimite, waramaze kwishiraho uburimbi bw'ibintu udategerezwa gukora, bw'ibintu udashobora kugerageza gukora mu buzima bwawe. Ugasanga wa muri hahandi nyene, wa muri vya bindi nyene, ubuzima bwawe ntibutera imbere, ubuzima bwawe ntibugera kure, ubuzima bwawe nta resultat nziza wigera uronka mu buzima bwawe. Uno munsi hariho abantu bahora bibaza canke bahora biyumvira, bakama bibaza neje bipfirahe kugira ngo sintere imbere, bipfirahe kugira ngo sinkore kirya kintu, bipfirahe kugira ngo sinshobore gutera imbere nanje. Ugasanga uriko uraraba, uriko uranaliza abagukikuje, uriko uranaliza kuva mu buto bwawe, kuva mu buto bwawe, ugasanga abo mwakuranye canke abandi canke abagukikuje canke abo mu kibano cawe, ugasanga bo baramaze kugira ico bishikanye canke baramaze kugera kure, baramaze kugera ahantu nawe ubwawe baravye ati baramaze kugira ico bimariye mu buzima bwabo. Mugabo ukamubibaza nejewe bipfira hehe, jewe vyankira hehe? D'abord nuko ubanza kumenya intege nke zawe, faiblesse zawe, ni iki kigutuma uno munsi nawe ubona umenga hari ahantu ushaka kugera mugabo bikanga, ni iki kigutuma uno munsi ubona umenga urashaka gukora cane, urashaka gutera imbere, urashaka kugira intambwe uteye mu buzima bwawe, mugabo ugasanga wa muri vya bindi nyene vyama vyanka. Ni vyiza ko ubanza kwiyumvira d'abord kugira ngo ushobore kwivuna umwasi wawe, ubanza kumenya umwansi wanje ninde, yazananye he, mbega umwansi wanje no mutsinda gute. Banza urabe d'abord umwansi wawe n'intege nizo faiblesse, nayo ma faiblesse nuko kuntu ubona umenga ntushoboye, nubwo bwoba, nubwo bunebwe, nuko kumva umenga wewe hari ahantu hariho ibintu vyagenewe abandi. Banza urabe uwo mwansi wawe nyene, uwo nyene, hama umenye ingene umwivuna, umenye ingene ukuraho izi ntege nke zawe, umenye ingene ukuraho ubwo bunebwe, umenye ingene ukuraho ubwo bwoba, umenye ingene ukuraho uko kumva umenga mfise amafaiblesse muri jewe, hariho ibintu bitanyemerera gukora ibintu kanaka, ubona umenga jewe bivanye n'icondi, bivanye nuko meze, hari ahantu batonyemera, hariho ibintu ntokora ngo vyemegwe. Ariko menya ko iyo umaze kubona intege nke zawe, iyo umaze kubona igituma intege nke zigutsinda, biroroshe no kumenya ingene ushobora kubivamwo, hanyuma ukikorera, hanyuma ukagera kuri hamwe wifuza kugera, hanyuma ugakora vya bindi wifuza gukora, hanyuma ugatera imbere, hanyuma ugatera ya ntambwe wifuza gutera mu buzima bwawe. Ariko icambere nuko d'abord ubanza kumenya mbega faiblesse mfise n'izahe, mbega igituma jewe uno munsi nshobora kutagera ahantu nifuza n'icahe, ni intege nke zimeze gute, n'ubwoba, ari ubwoba butsinde, n'ubunebwe, tsinde ubwo bunebwe, wiyigishe gukora. N'amadecouragement abantu vana n'abo bantu canke hindura ikibanza, ugende wiyatashe n'abantu bakwakohaja, ugende wiyatashe n'ahantu hashobora kukwakohaja, ariko vavanure canke uhebe kumva kubona umenga jewe vyaranse mu buzima nta kiranka, utarapfa
nta kiranka utarapfa ukiri muzima urafise amahirwe urafise des chances zo kugerageza hanyuma ugatera imbere cyangwa ugatera intambwe mu buzima bwawe. Ikindi ni uko umuntu wese yofata ingingo yo guhinduka. Utarafata ingingo yo guhinduka biracakugoye ko ushobora gutera imbere. Fata ingingo yo guhinduka, prendre des décisions nubwo ziba zigoye, nubwo ziba zitakorohereza, nubwo hariho amariske mu gufata ingingo ubona yohava gushikira, mugabo nyimba ubona ko iyo ngingo ugomba gufata ari nziza yifate, hanyuma bizogenda neza, ni buhoro buhoro. Fata ingingo utarumva ko ushobora gufata ingingo, utarumva ko ushobora kumva urambiwe n'izo ntege nke zawe, urambiwe nuko kumva umenga hari ibitagenda neza, ntibirakunda gutera imbere, ariko banza dabaho wige gufata ingingo ku ntege nke zawe, kubikubuza gukora ivyo bintu ushaka, kubikubuza gutera imbere kugorora ivyo wifuza gutera gushikako. Fata ingingo nubwo hari habo vyobabaza, nubwo hari habo vyokomeretsa, nubwo iyo ngingo wofata ugasanga wihotroviye uri wenyene, ntugire ubwoba bwo kuba wenyene, ariko biraryoshe kuba wenyene uzi ngo ndikomba jenyene, ariko hari ahantu ndiko ndashika mu buzima bwanje. Biraryoshe ko abantu batogutahura, uzi ko nubwo batagutahura hariho iciza cihetse inyuma y'ivyo bintu, ariko kandi birabishe kugira abantu bakumva, kugira abantu bakunezerewe, kugira abantu bakugira amajambo meza, kugira abantu ubona umenga bari mu ruhande rwawe, ubona umenga baragushigikiye, mugabo atahantu uri kurashika. Ni vyiza rero ko umuntu yiga gufata ingingo ntivyoroshe, gufata ingingo biragoye, ariko nyimba ubona réellement ino ngingo ngomba fate hari ahantu izonshikana, fata iyo risque yo gufata iyo ngingo, hanyuma uzobona ubuzima bwawe buhinduka, uzobona gutera imbere mu buzima bwawe. Fata nimba hari ikintu cakunaniye, intege nke kanaka, ubona ati jewe iki kintu byavyarazi ndashaka gukora, ndumva ndiyumvira gukora, mugabo kubera kino kintu ndacaboshwe. Iga ingene wobohora iyo migozi ikuboshe, hanyuma widetashe navyo, ufatane n'iterambere ryawe, ufatane naho ushaka gushika, ufatane n'icuwe ushaka gushikako mu buzima bwawe. Hanyuma ikindi naco imenyereze des bonnes attitudes, imenyereze gukora ibintu vyiza, imenyereze kuba positive mu buzima bwawe, imenyereze kumva ko ukwiye kubona ibintu de manière positive, imenyereze kumva ko wewe ukwiye kwiyaturako ibintu vyiza, imenyereze kandi no gukora ibintu vyiza. Ushobora kuba wowe nk'akarorero avuye ati jewe nahora nirirwa ndyamye kubera iki, kubura ico nkora, canke kubera peut-être intege nke yanje y'ubunebwe, nkirirwa mu bintu bitangirira akamaro, nkirirwa mu bintu ataco bimariye, ariko imenyereze gutangura gukora, imenyereze gutangura nubwo utabona umenga mbega ni igiki notangurira gukora, ni igiki notangurira ko gukora kugira ngo ushobore kwiteza imbere, ariko raba ikintu wokwimenyereza gutangura gukora, rondera utuntu duto wokora, rondera du genre ingene wokwidepoya, hanyuma ushobore gushika ku ntambwe yo gutera imbere. Gutera imbere hari abantu bibaza ngo gutera imbere ni guhera ku bintu binini, no, ariko kutwo tuntu nyene duto, imenyereze gukora utwo tuntu duto. Wowe dabaho banza wicara ahantu wiyumvire, ni igiki nshaka gushikako, ni iryahe terambere nifuza ku buzima bwanje. Iyo umaze kumenya ivyo biroroshe kumenya aho wiyatresa, biroroshe kumenya ico utangurira gukora, biroroshe kumenya umuntu kanaka wo kuyatresa kugira ngo ushobore kugufasha. So imenyereze gukora ibintu vyiza, imenyereze gusoma ibitabo, imenyereze gukora utuntu duto, imenyereze gukora ibintu bihwanye n'indoto zawe, gukora ibintu bihwanye n'iterambere wifuza ko rikubako ubuzima bwawe. Hari ayandi makosa abantu bakunze gukora mu kwiyumvira ko iterambere ryabo rishobora kubaho, ugasanga bariko bashaka kwigereranya n'abandi, ugasanga ati narabonye naka yarakoze ikibira camwo, narabonye naka yarabigendeje ukubira camwo, ariko menya ko iterambere ry'uwundi ntabwo rihagaze ku iterambere ryawe. Iterambere ryawe ririsangije, ntaho risangiye n'iterambere ry'uwundi. C'est vrai, ushobora gusanga mukora ibintu bimwe, ushobora gusanga musangiye novuga ngo gushaka gukora ibintu bimwe, ariko ntibisigura ko iterambere ryanyu rizoca risa. Reka kwigereranya n'abandi, reka kuraba abandi, reka gushaka gukora ku vy'abandi bakuzeko, ahubwo iga kuba umuntu mushasha wenyene, utarinze kurondera amaversion y'abandi, utarinze kugerageza kuba amaversion y'abandi, ariko higanirwa canke rondera kuba version yiwawe nyene, rondera kuba unique, rondera kuba umuntu akora ibintu atabirabiye ku bandi. C'est vrai ushobora kurabira ku bandi uri kuriga ha ushobora gukora, ariko ntukopye tel que ivyo undi muntu ariko arakora, kubera ko ushobora kubikora wikanga, ushobora guca mu nzira y'undi yaciyemwo bikanga, ushobora
kuvuga ati reka nce ngaha reka peut-être nkore bino onye nandi nzotera imbere, ariko ugasanga bigiri kuranka gukora nivyo ziri guteza imbere, nivyo ziri gushikana hamwe wifuza, ariko urya wundi ugasanga ntivyari gwawe ahubwo byari vyundi. So twige dukosore, abantu birakunda kutugora tugashaka kwigana abandi, tugashaka kwigereranya n'abandi, tugashaka guca aho abandi baciye, tugashaka gukora ivyo abandi bakoze, ariko tukibagira ko twebwe ubwacu turi unique, twebwe ubwacu hari icyo dushobora gukora ibintu vyacu twebwe nyene hanyuma tukiteza imbere. So ukosore ushaka gutera imbere, ushaka gutsinda intege nke zawe, reka kwigira ku bandi, ahubwo iga kuri wewe ivyo ushaka n'ivyo ushaka kugerako. Ikiganiro ko kiragera ku musozo, ariko numva nobwira umuntu ariko arankurikirana, reka kuganzwa n'intege nke ariko ube umuntu mushasha. Reka kuganzwa n'intege nke ube iyindi version nziza cane ku buzima bwawe. Hariho abantu bakwitezeko ibintu vyiza, hariho abantu bazotera imbere biciye kuri wewe, hariho abantu bazonezerwa biciye kuri wewe, hariho abantu bazoronka amahirwe biciye kuri wewe. Reka rero kuganzwa n'izo ntege nke, ariko iga ingene wozivamwo, iga ingene wokwiteza imbere. Iyo uteye imbere ntuba uteye imbere wenyene, ariko hariho abandi yakotugufasha bazotera imbere kubera wewe, hariho abandi bazofashwa, hariho abandi bazohaguruka nabo nyene bagakora kubera ko bakurabiye k'akarorero keza. Rero twige kumenya ingene tworeka kuganzwa n'intege nke. Birakunze kutugora, c'est vrai, intege nke nta muntu abaho adafise ama faiblesse, nta muntu abaho adafise des défauts, nta muntu abaho adafise ibimutuma yumva umenga hari ikintu atokora, ariko iga ingene wobisohokamo, twige ingene twobivamwo, hanyuma dukore cane, dutere imbere, hanyuma duteze imbere n'abandi. Reka rero nshimire umuntu wese yankurikiranye, nshimire wewe wakurikiranye iki kiganiro, nizere ko wafashijwe kandi nizere ko wize, kandi nizere ko si bikwega ugiye guhinduka nawe utaha.